Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 30 ndamukiza umwaka wa 2026. Nshuti n'abakunzi ba Radio RPA baje kuramutsa nongera ndabaha ikaze mwana makuru y'uno munsi, nayo akabagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Imyaka 29 iraheze habaye ubwicanyi ku seminare y'Ibuta. Imiryango y'abanyeshure 40 bishwe bunyamaswa basaba ubutungane kugira ico bukoze gushika muri kino gihe. Uburundi n'amakungu buca buhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, bamwe mu bakozi ba leta bo bice bitandukanye vy'igihugu bavuga ko uyo munsi ushitse bari mu bukene butagira izina. Mwana makuru twabiteguye nayo nk'uko musanzwe mumenyereye ku misi yose ya kane ni kiganiro ako hambere. Uyu munsi tuzakurabira hamwe ibijanye n'ikiyago cyo kuziko hagati y'abana n'abavyeyi. Ana yandi ni mukanye sase inkuru mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa nkuko beje kubabwira mu ntango zano makuru. Kuri uyu wa 30 ndamukiza imyaka 29 irarumanye abanyeshure 40 bo kw'iseminare y'Ibuta bagandaguwe bunyamaswa. Ico bahowe nukuba baranse kwivangura nkuko bari babisabwe n'abari baje kubica. Gushika ubu ababo basharindiriye ubutungane. Mugenzi wacu Josiane Muzaneza aragaruka kuri ubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa hamwe n'ababukozi. Kwa 29 ndamukiza abanyeshure bahejeje gusenga hama baja kuryama ataco binona, naho hari hiriwe haravuga ibihuha vy'uko seminari yabo ishobora gutega umwanya n'umwanya. Ivyaro rukurukuru ntivyatevye kuba inkuru yo, kuko mu gaturuturu ko ku munsi wa gatatu iryo shure ryari ryamaze gukikuzwa n'abagwanyi bitwaje ibigwanisho bikomakomeye. Isaha 11 n'igice niho urusasu rwa mbere rwumvikana. Isinzi ry'abicanyi rica gihinda mu kigo cy'iyo seminari. Abarokotse bavuga ko hinjiye ico gihe batero zigera kuri 3. Ayo makuru nyene abandi yamenyesha ko abo bagwanyi basa nabiteguriye cyane ico gitero, kuko tamwanya na muto bigeze batakaza kubera ko bagiye batumbera bose uruhande ruraramwe abanyeshure bakuze, no kuvuga abiga kuva mu mwaka w'11. Bakimara kumva urwamo rw'amasasu abanyeshure baguye igihumura baja kwinyegeza munsi y'ibitanda, ariko bategekwa kuvayo baraheza bahagarara imbere y'abari baje kubagandagura. Ico gihe ico gitero cari kirongowe n'umukenyezi, ni nawe yategetse abo banyeshure kwirobanura, abahutu bakaje kwabo abatutsi uko nyene. Iryo tegeko aho banyeshure bakaba bararahiye kurikurikiza, niko guca nyamukenyezi atanga itegeko ryo kubarasa atakurobanura. Mbere anatanga akarorero kuko abanyeshure ba mbere bishwe ari we yabagandaguye. Uretse amasasu haranatewe n'ibisasu ntezwa ntoke, bongera barasa mu mitwe y'abo banyeshure kugira bahohoshe uwo wese yaragihema. Bahejeje kwica muri ubwo buraro baciye bagana uburaro bw'abakiri bato bakora nk'ubwa mbere, ariko muri ico gihe hari abari bashoboye kuyanyaga birukira mu mirima n'amashamba, naho nyene babasangayo barabagandagura. Uyu munsi hishwe abanyeshure 40 bakurikira: Arakaza Jean Thierry n'abahufise Bernard, Barina kandi Gilbert n'abayishemeze Alain Basile, Bitangwa n'Imana Sebastien na Dusaba Mukama Remy, Dushimira Imana Robert na Gahungu Eloi, Gatabazi Leonidas na Habarugira Wilhermin, Hakizimana Pascal na Harizimana Joseph, Kanani Jean-Marie na Kanezere Pacifique, Manirakiza Adronis na Matore Jules, Mbazumutima Longin na Muhenegeri Joseph, Muregwa Jimmy Prudence na Ndagijimana Désiré, Ndayiragije Audace na Ndayitwaye Kopi, Ndayumva neza Emery na Ndikumana Alexis, Nduwayo Boniface na Nduwimana Désiré, Nibaruta Focas na Nimubona Prosper, Ninganza Dieudonné na Ninazwe Patrick, Niyongabo Egide na Niyongabo Prosper, Niyonkuru Prote na Niyungeko Pasteur, Nakica Alphonse na Ntungwa nayo Pierre Claver, Ntunzwe n'Imana Gedeon na Nzisabira Lenine, hamwe rero na Nzisabira Oscar na Sebahene Gabriel. Abo banyeshure bishwe bari bafite imyaka iri hagati ya 16 na 24. Ababagandaguye n'umuharise NDD FDD bahindutse umugambi uri ku butegetsi uyu munsi. Inyuma y'imyaka 29 ubwo bubisha bubaye, ababuza babo n'ubu baracasaba ubutungane ariko busa nk'uburi kure nk'ukwezi, kuko akawuribwa n'inzoka ngo yitware kwisato. Uretse rero abo 40 bahasize ubuzima, hari n'abandi banyeshure bagera kuri 30
bahakomerekeye cyane. Arakoze Josiane Muzaneza. Amwe mu makuba abarundi baciyemwo mu bwicanyi bwahekuye uburundi n'abarundi hariho ubwabereye ibuta haraheze imyaka 29 hari mu kwezi kwa Ndamukiza itariki ya 30 mu mwaka w'1997. Siriake Mbonabuca umwe mu warokotse mu gitero cyakozwe ku seminare y'Ibuta hari mu kwezi kwa Ndamukiza mu mwaka w'1997 atwiganira amwe makuba bahuye nayo. Tariki 30 z'ukwezi kwa kane mu 1997 niga mu mwaka wa nyuma w'amashuri. Go hanyuma umunsi mwiza ntiyoroshe kuvuga. Imbere yuko badutera umunsi wa kabiri mu gitondo iyo ndwi yose hari hamaze iminsi hari intambara muri Sud du pays. Iriya bicaje muri Sud du pays. Kwa kabiri mu gitondo turiko tuduza idrapo niho twumva inhoho irasa no twumva barasa bavuga yuko bari barashe antene y'Inazegwe. Igihugu cari mu ntambara hagati y'igisoda c'u Burundi n'abaroberi ba CNDD. Hama mugabo tutareza kuriza idrapo y'Union Nationale uwo munsi wose haraje impunzi zitari nkeyi cane zishobora kuba zari zivuye parti yo ku Munini hari muri seminari y'Ibuta hariho n'uruja n'uruza rw'abantu munakibaza yuko abaroberi nabo nyene barimo. Uwo munsi nyene twirwanye ubwoba kandi twari dusanzwe tumaze iminsi tubufise kubera hari ibihuha vy'uko bazoza kudutera. Uwo munsi nyene kwa kabiri abo muri administration baraje baragisha inama abari baturongoye bababwira ingene ibintu bimeze. Hama mugo baraheza bakaduha ihumura tubwira yuko atana kimwe iseminare ata kintu gishobora kwishikira kubera ntaco twinona kandi twabona neza yuko ubuzima bushobora kubandanya malgré que à gauche à droite intambara yariko irabica biracika. Mugo harageze igihe cyo kumugoroba turavuga tuti twe turumva tuja gutera twashaka kubasaba ko twotaha kubera amatwa dusumira umenga ari kiremba bari batasha. Hama umuyobozi aravuga ati ntaco muja kuba twasavye uko abasoda bashobora kuza kubacunga. Hanyuma mugabo mwijoro izo mpuzi zaje ku bwinshi hamwe n'abakuru ibintu by'ubuha twaca tumva yuko abaroberi ejo mu gitondo bazotuma mwakaye abakomando b'Ingozi cakuza turaheza turarema gatoya. Ubwo bwoba ntibwahera twaragize ikintu bita kwirarira twavuga tuti nibaza tubumve nibarasa bakiri kure tubumve duheze tuvyurane duheze duhunge. Mugabo ivyo twiyumvira uko tutavyo dushobora guhungana kubera ntitwari tuzi umuroberi ashoboye kuza hazanana ku buryo rero isaha 11:20 gutyo twibaza neza yuko bukeye amahoro niho twaje twumva urusasi rwa mbere bavuze harashe hari huzuye abaroberi benshi cyane misase nyinshi cyane nyinshi gose. Ico rero bashitse twaciye tumigira munsi y'ibitanda niho rero bariko bararondera baciye bavuga ati bari munsi y'ibitanda barase bacara tangura bararasa baca barahagarika gatoya bavuga ati aho pa munsi y'ibitanda abahutu n'abatutsi turababwiye ni mutandukane abahutu kwa abatutsi kwabo n'ivyaba bashobora kuba barabivuze inshuro zitatu nibaca bavuga ati barabahenze n'ibindi bitutsi bindi ati barase ni mu burasi bw'ubuhimbi cyane ari abanyeshuri bari bamaze kuraswa uko twava munsi y'ibitanda bararasa atango hataki. Siriake Mbonabuca avuga kandi ko atankeka ababarashe bari abasandede FDD ndetse n'umuvugizi wabo Jerome Ndiho yavyivugiye ku maradiyo. Tumwe kandi dutege amatwi Siriake Mbonabuca. Umuntu yatanze uruhusha rwo kurasa yari umuntu w'umugore cyangwa umukobwa kandi yavuga ikinyarwanda avuze ngo barabahenze mwanya na zimbwa mwe amajambo nyene hagoye gusubiramwo bavuga ikinyarwanda hajemwe abarundi n'abanyarwanda kandi kuraba ingene baje biteguye baje bakwita urukato n'urwamo rwinshi urwamo amasase twebwe ico gihe bamaze kwinjira ubwenge bwaciye buhera dusigara dukoresha sixième sens. Mugabo tukiri ngaho owe kugira umuntu ashobora kumenya abari bo inyuma yaho mwarumvise namwe yuko barimenyekanishije baravuga bariho barababebe ba CNDD-FDD biciye ku muvugizi wabo Jerome Ndiho yarashoboye kuvuga yuko bashoboye kwica abagwanyi ba Bududira ko twarasida ba Bududira ko ni seminari yari kandi ya gisirikare kandi atari byo ego barabivuze no kuri Voix d'Amérique kumenga barabicishijeho barivuze rero n'aba CNDD-FDD baje kutwica.
Siriake Mbonabuca akaba yari umutumire mu kiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri uyu w'Imana uheze igenekerezo rya 26 ndamukiza umwaka wa 2026. Kuri uyu wa 30 ndamukiza hakaba habaye imisa muri katedrale Regina Mundi mu ntumbero yo gusabira no kwibuka ku ncuro ya 29 abanyeshuri ku seminare y'Ibuta bagandaguwe n'abagwanyi b'umuhari witwaje ibigwanisho FDD wahavuye uvamwo umugambwe Osandede FDD uri ku butegetsi mu Burundi. RPA turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'agateka ka azina muntu. Abana 9 bafise imyaka iri munsi ya 18 nibo bamaze gukorerwa amabi atandukanye harimwo ugushurashuzwa mu kiringo c'amezi 4 y'uno mwaka wa 2026 mu ntara ya Butanyerera. Benshi muri abo bana bakaba bava muri zone Maramirundi muri komine ya Kayanza. Abandi n'agateka k'abana muri yo ntara banegura ko abakora ayo mabi bafatwa mu nyuma bakarikugwa bivaye nuko abacamanza canke abapolisi bafata minenegwe ayo mabi canke bagahabwa ibiturire. Remindera kura atubwira idonido. Umwana aheruka guhohoterwa vuba mu ntara ya Butanyerera ni umwana w'umuhungu afite imyaka 9 yasiriwe nateguwe kuwa 20 muri kuno kwezi Rwandamukiza. Amakuru atangwa n'abaharanira agateka ka zina muntu aho muri iyo ntara nuko umugabo wo ku mutumba Mihigo zone na komine Kayanza yaturiye ico kibondo agirora ko cakoze mu nkono y'imboga zitetse. Uwo mwana akaba yavuwe ari uko abategetsi bo ku mutumba barinze gufata se. Abana 6 b'abakobwa barimo 2 bo muri zone Maramirundi barashurashujwe ku nguvu n'abagabo bakuze ariko nta bihano bafatiwe. Abaharanira agateka k'abana abo mu ntara Butanyerera babazwa nuko yabo umugabo canke abo basore bakuze bafatirwa mu bukozi bw'ikibi nk'ubwo ariko bakarekugwa. Muri abo harimo umusore w'imyaka 26 wo muri quartier Gatare mu gisagara ca Ngozi yafashwe ahogwa ko agendana n'umukobwa w'umunyeshuri yiga mu mwaka w'8. Uwo musore yararekuwe afunzwe iminsi 2 gusa. Uwo baharanira agateka ka zina muntu bamenyesha ko abacamanza canke abapolisi baba bafite amadosiye y'ayo mabakorerwa abo bana akenshi bakumbatishwa kugira ngo bafate minenegwe izo dosiye. Abo baharanira agateka k'abana mu mashirahamwe atandukanye bagasaba ko bihimirizwa n'amahugurwa bidasanzwe kubakora mu gisata cyo gutohoza amabi akorerwa abana. Arakoze mugezi wacu Reme Derakura. Tukiri mu cyo gisatanye kijanye n'agateka ka azina muntu, igitigiri cy'abakenyezi abana bakiri bato bakurikiranwa n'ubutungane hamwe n'inzoya bafungiwe mu mabohero yo mu Burundi caragwiriye mu mwaka wa 2025. Ivyo bikaba bitera impungenge. Ishirahamwe ESDDH gihaye intumbero yo gushirikira abanyagateka ka zina muntu bari mu ngorane kubera umwuga wabo. Ibicishije mu cegeranyo cerekana uko agateka ka zina muntu mu Burundi kari kifashe mu mwaka wa 2025 cyasohotse kuri uyu wa gatatu. Ishirahamwe ESDDH rimenyesha ko hari imvo zitandukanye zituma ibitigiri by'iyo migwi y'abafungwa bigwirana mu mabohero. Inkuru twategurira mugezi wacu Nadege Irakoze. Muri ico cegeranyo baraye bashize habona ishirahamwe ESDH gerekana ko mu bijanye n'amabohero igitigiri c'abanyororo mu Burundi cabaye umurengera mu mwaka wa 2025 kuwa 31 Kigarama 2025 mu mabohero 13 ari mu Burundi harangwayo abafungwa 12,784 kandi ayo mabohero yagenewe kwakira abafungwa batarenga 4,294. Ni kuvuga ko muri ayo mabohero hariyo hafi bice 300% by'abafungwa. Ishirahamwe ESDH rivuga kandi ko ritewe impungenge n'igitigiri c'abakenyezi bafungwa cagiye kiriyongera muri uwo mwaka nyene, naho mu mezi ya Ndamukiza na Ruheshi hari abakenyezi barekuwe. Mu kwezi kwa Kigarama 2025 igitigiri c'abakenyezi bafungwa casubiye kugwirirana aho barenga 1,000. Ico cegeranyo c'ishirahamwe ESDH cerekana ko n'igitigiri c'abana bakiri bato bakurikiranwa n'ubutungane congerekanye cyane mu kwezi kw'indwi 2025 aho barenze 200 mu mabohero, hatibagiwe n'igitigiri c'inzoya zishika hafi 100 ziri kumwe n'abavyeyi babo muri ayo mabohero. Muri rusangi ubwo bwinshi bw'abanyororo butegwa hanini n'ifungwa ry'abantu hadakurikijwe amategeko hamwe n'ubutungane budindiza imanza z'abafungwa. Kubijanye n'abana bakiri bato
bakurikiranwa n'ubutungane bari mu mabohero ishirahamwe ESDDH rimenyesha ko bagwiriranye biturutse ku bwinshi bw'abana baheba amashure hamwe no kwiyongera kw'abana bo mw'ibarabara ibituma bahandurira ingeso mbi zibatera gukora ibyaha bitandukanye. Mu makuru yacu y'ejo tuzobabwira icishirahamwe ESDDH rishikiriza muri ico cegeranyo c'umwaka w'ibihumbi 2025 mu bijanye n'umutekano hamwe n'uburaro bw'abapfungwa. Nadej irakoze mu gihe abacamanza bo muri sentare ijeje kubahiriza amatungo ya leta barahiye kuri uyu munsi wa kane mwishirahamwe ryiyemeje guhamagarira abarundi guhindura ingendo parseme bavuga ko ubwo rwego ari kirumara ariko ko cyugarijwe n'ingorane zitari nke kandi ko ruri mu byofasha guteza imbere igihugu. Muri parseme basaba ko ubwo rwego gushigirwa n'inzego zo hejuru hari mu rwego rw'umukuru w'igihugu ndetse rukanaronswa uburyo bukwiye n'abakozi bakongerezwa kandi bakahirizwa ubwenge kugira bashobore gukora neza ivyo bajejwe. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe parseme. Ikwiye kuronka ingene ishigikirwa n'inzego zo hejuru na cyane cyane urwego rw'umukuru w'igihugu cyo bita socie politique bakumva akamaro kayo kuko akamaro kayo nikaratahurwa neza ubiravye. Igira kabiri nuko iyo sentare yoronka uburyo bukwiye no kuvuga abacamanza bakwiye bakongerezwa hanyuma bakaronka n'uburyo mu by'amafaranga bukwiye uko amafaranga uburyo bijisha muri ikintu gikomeye kuko uravye amafaranga bakoresha n'ubu ntaraba menshi bari bahaye muri aridi n'imiliyoni 800 mugabo twatangaye tubonye aho basubira amafaranga leta izokoresha bace bayagabanye kuyagabanya rero tubona mengo ibumva yuko mu gihugu nk'iki cyo intwari ibereye itagira yasubiye inyuma iyo sentare irakora cyane iyo byose kurana komine amatungo yanyurujwe irakora cyane. Ikindi gikomeye nuko amategeko yahinyanyura bakayishigikira amategeko byuko iyo sentare ishobora gusura kuraba imanza zita mission juridictionnelle igahamagaza abantu banyuje amatungo y'igihugu ikabumviriza ibyo naho byarekuwe muri bwiza shingiro cyashya nta tegeko gerekana ingene byokorwa ba organique uza kuvyerekana ingene byokorwa aho racaguma haragahaze bakundi haragahaze mu bijanye n'ijya sentare nkuru ho kuri justice. Ikindi nuko hoco bitaba magistrat do carrière niho ba magistrat baza kurahira ku myaka 6 baca bagenda haza bashasha no baraforma biragute akwiye kuza magistrat bawunyoye do carrière bari muri uwo mwuga bakaza baragira experience urambe mu mwuga ntiba mu mengo nibashaka. Hanyuma rero no kuvuga bariko bakaririzwa ubwenge nuko leta yogerageza ikaza nico bita ibikoresho bikenewe n'amahoteli travail aho gite nkuko bikubira ko hanze bakaraba ubwenge hanze bakaraba ayo ma institution ingene yogira. Hanyuma ubwo rwego ikindi gikomeye ni ibyuko ingene bikorana n'inzego amateka ariko yuko tuga amafaranga ya leta mu zita bitandukanye ma ministeri ma projet ma commune ba depose cyo bita depot de code nuko kuzana ingene amakora yabo yakoreshwa bakabidepoza kugira sentare ironkera ifatira bwirize kugira izo control mugabo ni benshi batabikora. Harafi kubaro n'ingingo zifatwa ubutabikoze agafatwa yuko yarenze amategeko akabihanirwa. Hanyuma ikindi nuko amarekomandasiyo nukuvuga ibyo ibisaba kuja mu ngiro haba haje baravye bafaranga leta ikoresha nyene yakoreshejwe haba ingene haba babonye bitagenda neza mu makomune cyane n'ahandi ico bitarekomandasiyo byo bahimirije haba komisiyo bikashyirwa mu ngiro. Nta kamaro k'inzego zikomeye nk'izo ziguma ngaho harukora akazi kazo ugasanga n'ibyo zashikiriza zasabye ko byoja mu ngiro babirabira hirya irarira. Mu kanya turabandanya n'amakuru tubateguriye. Mu gisata kijanye n'imibano ubukene bw'amakarata yo kwivuriza ko azwi nka CAM buribonekeza mu bice bitandukanye vya commune Gishubi mu ntara ya Gitega. Uretse iryo bura ry'utwo dukarata two kwivuriza ko n'imiti yo kuvura abanyagihugu ntifa kuboneka mu mavuriro atandukanye yo muri iyo commune. Abanyagihugu bo muri Gishubi batakambira leta gukora ibishoboka byose kugira baronke ayo makarata hamwe n'imiti ikwiye mu gihe bavuga ko badasiba kwishura amakori n'amatagisi asabwa. Ino nkuru twateguriwe na Innocent Valentin Singira nkabo. Twebwe muri komine Gishubi mu masedesi yose
agize komine Gishubi. Iyo ni imyidogo y'umunyagihugu wo muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega, aho amenyesha ko bamaze iminsi baja kurondera amakarata yo kwivuriza ko bita kamu ku mavuriro atandukanye, ariko bagataha zirayoye. Igitangaza abo banyagihugu b'Igishubi ngo nuko hirwa haravuga amatangazo ku nsamirizi y'igihugu, aho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bubahimiriza kugura amakarata yo kwivuriza ko kamu, ariko mw'ikomine yabo ntizibashikire. Beretse umusumba amatangazo basohora ku maradiyo bagatanga amatariki ntarengwa y'uko utwo dukarata abanyagihugu bose baba batuguze, mugabo tukaturondera tukatubura. Ugiye kwivuza bagushamije bagombe. Uretse iryo kena ry'utwo dukarata two kwivuriza ko kamu, n'imiti yo kuvura abanyagihugu ngo niboneka mu mavuriro atandukanye yo muri komine Gishubi y'intara ya Gitega. Ivyo biruko mu gihe abanyagihugu bo muri iyo komine badasiba kwishura amakori n'amatagisi asabwa na leta, bagasaba gutunganirizwa. Twebwe rero turasaba dushimitse yuko utwo dukarata twoboneka nk'igihugu, naho tubona naho ugenda kwa muganga ata miti baduha, aho ushobora kugenda kw'ivuriro bakakubwira ko ata muti uriho, bakumviriza gusa bakakwandikira ibintu bashaka kubwira ujye kw'ifarumasi. Nta vuriro rimwe atari ry'abigenga ryitwa ko ari irya leta ugenda ukurako umuti n'umwe, hose bakubwira yuko ujya kwigurira kuri farumasi. Tukaba tubaratira niya makori n'amatagisi ziko turatanga atumariye iki nk'umunyagihugu. Kuri iyo myidogo y'abanyagihugu bo muri komine Gishubi y'intara ya Gitega, uruganda rwa Radio RPA ntiturashobora kuronka muganga Nkuruziza Nepomusene akuriye igisata c'amagara y'abantu muri komine Gishubi kugira agire ico ashikiriza. Arakoze Innocent Valente singira nkabo. Mu gihe Uburundi n'amakungu buca bahimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, bamwe mu bakozi ba leta bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bavuga ko uyu munsi mukuru wabahariwe ubasanze mu bukene budasanzwe, aho badashobora no kwibeshaho mu gutunga imiryango yabo. Kera ngo uwo munsi mukuru wari umunsi ukomeye cyane, baraja hamwe bakaryoherwa bakanatamba, ariko ubu bakabona ko bitoba bigishobokera benshi. Umviriza umwe mu bakozi ba leta baganiriye na RPA. Kera wari umunsi ukomeye cyane kuko abarundi cyane cyane abakozi ba leta barakoze banezerwa cyane ko baje hamwe bakikina bagashimira Imana bakabyina bagatamba bakaririmba, kuko uwo munsi wo gushimira Imana yabahaye akazi kabatunga byari biryoshye cyane. Ariko kibonekeza nuko ubu naho umunsi itariki ishitse hari ubukene budasanzwe. Abakozi ba leta canke abandi bose barashavuye cane kubera ubukene. Sinovuga ngo hari unezerewe kuko bose barababaye. Bari mu bihe bidasanzwe aho badashobora kwibeshaho gutunga imiryango, ugasanga ntibafashwe neza mu kazi kuko bafite ubuzima butoroshe kubera n'uwo mushahara nyine utabikwiye. N'ahandi kari agateka ku mukozi, iyo bene uyu munsi iyo ushitse uba wibuka iteka ry'umukozi, ukaba wibuka aho umuntu aba ariko aririmbura ivyo aba yarakoze mu mwaka wose, hanyuma akarimbura kungene aba yarateye imbere mu kazi canke yarasubiye inyuma. Ariko bishitse mwa kino gihe usanga leta ikoresha abakozi ukamengo ntikibitayeho. Aho duherereye nta myiteguro ihari, uretse ko hasohotse amakete ko abanyeshuri ndetse abarundi bose bategerezwa kuja guhimbaza uwo munsi mukuru w'itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu. Rero tugerageje kuraba uko wahora uhimbazwa kera n'uko uhimbaza ubu, hariho ikintu kinini cahindutse. Kuko bwa mbere wasanga abakozi bashajije baronse n'uduhuzu, ndetse ugasanga amadefile bagize iminsi bayategura, ariko nta kintu na kimwe cyerekana ko n'uyu munsi mukuru ndetse woba uhari, uretse ko tumva kw'iradiyo n'ayo makete baba bararongeye. Uyu munsi naho, uyu munsi mukuru ushikiye mu bukene budasanzwe, cyane cyane nk'abakozi ba leta. Nta kintu na kimwe cyerekana ko mbere uyu munsi baba ari n'abakozi ba leta. Imyaka 7 irarangiye umukozi wa leta atongejwe agashahara. Mu gisata kijanye n'impunzi naho, impunzi igihumbi z'abakongomani bo mu kambi ya Busuma muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza nibo batahukanye kuri uyu wa kane n'ishirahamwe HCR rifatikanije n'igihugu cy'u Burundi na Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Izo mpunzi zatashe zije ziyongera ku zindi 500 ziheruka guhunguka haraheze indwi
imwe. Abo bose bahunguka bavuga ko banezerewe cyane kuko mu ikambi ya Busuma bari babayeho mu buzima butoroshe. Abandi igihumbi bakazohunguka kuri uyu wa kane w'iyi indwi iza. Amakuru ya RPA murakurikira muciye ku buhinga ngurukano bamenyi kuri web 3 akaburungu RPA akaburungu UBI. Mu iganiro ako hambere cyo kuri uyu wa 30 ndamukiza umwaka w'2026 turabira hamwe ibijanye n'ikiyago cyo kuziko hagati y'abana n'abavyeyi. Umutumire yerekana ko uko guteramira hamwe byari bifise intumbero yo guteramisha abana ngo ntibajyame badafunguye, ariko kandi hakabamwo n'inyigisho. Ibiganiro ako hambere tugishikirizwa na Emmanuel Niyungeko. Ikiganiro ca kahise, amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Ndabaramukije bakunzi mwese b'ikiganiro ako hambere mwama mukurikira ku minsi yose ya kane. Abarundi barayamaze bati indero iva hasi, kandi ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ikiyago cyo kuziko cahuza abana n'abavyeyi babo cari karahara mu ruganda ntibacura. None ico kiganiro cakogwa mu mwanya wahe, cari gifise akamaro akahe? Ni kubera iki abavyeyi bakunda kwifashisha imigani n'ibitito? Icigwa abana bakuramwo caraheza kikabagirira akamaro akahe? Ibi nivyo tuza gucirya nino mu kiganiro cy'uyu munsi. Umutumire muramumenyereye ni Maria Louise Sibazuri, umwanditsi w'ivyese. Kuri mikro Emmanuel Niyungeko. Mu kanya turaduga kwijambo. Vumera nakari ibiganiro byawe biyagiye abanyagihugu bagona. Narigejeje kubabwira ko hambere hahise ikiyago hagati y'abana n'abavyeyi cari gifise akamaro ntangere mu gutegura abana kuva bakiri bato kugira bakurire mu ndero nziza, ariko kandi kukaba kwari no kubateramisha mu kurindira kw'inkonisha baheze baryame bafunguye. Umutumire Maria Louise Sibazuri asigura ko ikiyago cyo kuziko ryari ishure umwana yigiramwo imico n'imigenzo. Ikiyago cyo kuziko hagati y'abavyeyi n'abana mu Burundi bwaho hambere cari gifise ibintu bikuru bikuru cari gishimikiyeko. Igituma ca mbere bacitirira kwari gusamaza abana ngo ntibasinzire batariye, kuko murazi ko cazira kikazirizwa ko hari umuntu avyuka gufungura abantu hamaze kuryama. Umwana rero yasinzira atariye yacabura akarindira ko azorya bukeye. Kubera rero ko izuba rimaze kurenga ijoro ryaca ryinjira, kandi henshi ku mugoroba harakanya cane. Umuryango rero waca wegera iziko ngo wote, aho gasusuruko kari gushobora guca kagira bugasinziriza inkono ikiri kuziko. Mugabo kubera ko baca baterama ikiyago kikaryoha, ijoro ryaca rihunga. N'ushonje cane inzara ikavyibagiwe. Mugabo intumbero y'ico kiyago ntiyagarukira ngaho. Tubanze twibukanye ko umuntu wese kugira amenye akeneye kwiga. Ikiyago cyo kuziko rero novuga ko ico cari ishure umwana yigiramwo imyifato ibereye izotuma bavuga bati koko mwene naka yararezwe. Niho umwana yigishirizwa imico n'imigenzo bizomuranga nk'uko vyaranze ba se na ba sekuru. Muri ico kiyago nk'uko bibandanya vyiganwa n'uyu mwanditsi w'ivyese, kaba arakanya keza ko kuganira ku kuntu umunsi waba wagenze, narirya aba n'abandi baba biriwe mu bikorwa bitandukanye. Ico gihe abana bakurira abandi barerekana ico babasumbije. Ikiyago cyo kuziko kandi nico cari ihuriro rikomeye ry'abavyeyi n'abana, wari umwanya mwiza w'abavyeyi wo kumenya ivyo abana biriwemwo, n'umwanya mwiza w'abana wo kuganira n'abavyeyi bakabumviriza, ariko nabo nyene bakanababwira ico biyumvira. Mu kiyago cyo kuziko kandi niho abavukana bahurira vy'ukuri. Rero umwe wese yaba yiriwe muri utwo hariya wundi hariya, abakuze bari mu bikorwa bindi hirya no hino,
ku mugoroba niho bose bahurira hamwe nk'umuryango. kandi rero ico gihe n'akanya keza kuko abana baruta abandi haba mu myaka canke mu bumenyi barihesha agaciro nko mu kwishura ibisokozo, mu guheraheza ubucamugani, mu kwerekana ubundi bugenge bwose barusha abandi. Abavyeyi barashobora kwifashisha nk'ibitito, ibisokozo, uducamugani, tujajuro, eka ico cose bashobora gukoresha kugira bashobore gushikiriza umwana icigo bashaka kumuha batarinze kududurirako. Burya biroroshe kubwira umwana agategera ucishije ikintu nko mu mugani canke mu gitito gusumba ukimubwiye nk'itegeko. kwigisha biciye mu migani ntibyatuma umwana agira icyo atinya. Umutumire Maria Louise Sibazuri aragaruka ku migani iganisha ku kwirinda kuvuga icyo umuntu yumvise canke yabonye cyose hamwe no guca kenge ngo umuntu ntatwagwe n'akarimi gasosa. Dufate nk'akarorero uje ukabwira umwana ati kirazira kubwenda uravugaguzwa. Ego kumbure biramutera ubwoba kumva ko kuvugaguzwa ni bibi, mugabo ntabazi ngo ni bibi kubera iki. Kandi kumbura arabitinya muri uwo mwanya ukimubwira, mugabo mu mwanya uza kuza usanga yanavyibagiye kuko ndaco bimwibutsa muri we. Ariko umuciriye nk'urya mugani wa Gahanga wishwe n'iki akabona yuko urya mugabo ivyo yagiye kuvuga ibwami yuko yaciye Ugahanga akavuga, akanarahira akemeza yuko nibaramuka bajanye ntikavuge ko bamwica, akabona ko yagiye agashika Agahanga kakanka kuvuga. Bamaze kumwica akabona kumubwira ko kamubare ko kazize ubwo bagabo n'abazozira karimi kiwe. Umwana birabanza iyo nkuru ikamuryohera kumviriza, mugabo kandi nivyo uvyashikiye uwo mugabo ntibimuva mu mutima vuba, ntibimuva mu mutwe kuko aguma abona iyo nkuru. Uyo mugabo yarapfuye, mugabo ntiyapfuye gutyo gusa, yavugagujwe kubiki. Urumva muri ico gihe arabona ico atinya n'ico agitinyira. Umuciriye nk'umugani w'inkware n'incira akabona ingene inkware ku bujuju bwayo canke ku buntu bwayo, sinzi uko umuntu yobivuga, yemeye ko inciri yizingira mw'izosi ngo iriko irayigurukana iyihungana ahariko harasha. Umaze kumubwira ingene vyagenze ugaheza umwumvisha yuko guherwa n'akarimi gasosa ari ikintu kibi cane, ko igihe cose imbere yo kwinjira mu kintu yobanza agafata umwanya wo kukica hirya no hino akaraba nimba gikenewe, nimba koko atangaruka mbigiza kumugirako. Umwana aravyumva gusumba. Uriko urabwira umwana ngo urashira imbere ukuri, ntavyumva neza yuko umubwiye ngo ukuri azokugendere naho yoshobora kumutuma ashikirwa n'ivyo mugirira nabi ntiyo bitegera. Mugabo wamuciriye umugani wa Ngoma ya Sacega akumva ingene yemeye agaharira n'urupfu akemera agapfa, mugabo agapfa agira ukuri, umwana ashaka kuvuga ati bya bindi birakomeye. Burya ngo umuntu atanga icyo afise. Kwigisha abana biciye muri iyo migani byonyene ntibyatuma baca batahura buno na buno, ahubwo baranisunga n'ingendo y'abavyeyi babo. Ariko rero naho nyene hagaruka ca kintu c'inyifato y'umuvyeyi, kuko naho bamucira Ingoma ya Sacega incuro zingahe, mugabo wewe uko kuri umubwira mu migani, guherera mu migani gusa atakwigera kubonamwo uri umubeshi, umuntu wo gucanganya. Nukuri naho uzomucira imigani ingana gute eka azoyumva, eka azonayibuka, mugabo izomushira amadidane gusumba ko azovuga ati none hariho ukuri ko mu migani abavyeyi bancira, hakaba n'ububeshi bwo mu buzima bwabo bwa misi yose. Urumva rero barigisha yifashishije ivyo bitito, iyo migani, ivyo bisokozo, ariko kandi ivyo bigisha bakabishimangiza inyifato yabo runtu. Imigani irafise uburyo ihanura, ikabuza ibibi, igahaya ivyiza. Umwana akamenya ko akeza kigura, ko ubutwari butizana ku muntu abanza kubuharanira. Gutyo ivyo vyigwa abavyeyi bamuha bakabimuha bifise ico bifatiyeko, hanyuma nawe ashatse no kubibwira abandi bakaronka ico akoresha mu gusigurira abandi. Kuko burya akamaro k'imigani n'ibitito muri bimwe vy'iragi, uracira umwana uwo mugani ukamuha umwanya wo kuwutegera, ukamureka akakubaza ibibazo adategera muri wo, akumva ko nawe uwo mugani ubaye gwiwe kugira nawe ejo azowucira abandi, kandi abo bacire ashobora kubasigurira ibibazo awufiseko nk'uko nawe wabimusiguriye. Yes,
ijisho ni ugutwi n'ijwi ry'abanyagihugu. uri radiyo shahu uri radiyo. afatiye ku migani canke utujajuro tuvugwamwo uwitwa Samandari wa Mandaranga, umutumire arerekana ingene ikiyago co ku ziko cari gifise ihangiro ryo kwigisha ukwirinda ingendo y'ukwihindukiza mw'ijambo. mu migani hariho abantu canke ibikoko byakunda gukoreshwa, haba hariho igituma. ku bijanye n'abantu hariho utugani twinshi ukunda gusanga bakoresha kuri Samandari. novuga nti n'utugani ari n'utujajuro kuko dutwenza, ariko inyuma yo gutwenga haba hariho icigwa ako kajajuro canke ako kagani gatanze. dufashe nk'akarorero nka Samandari aho yagemurira umwami ikirago kijishe neza, umwami akagishima cane, agaca amubwira ati Samandari rero ukaramuka ushoboye kunjisha ikindi kirago ciza nk'iki jewe nzoguha inka. Samandari agaca anyaruka akajisha ca kirago kigira kabiri akakizanira umwami. umwami akirazira agishima, mugabo abari hafi yiwe baramwongorera bati ni n'ingoma nta nka worinda guha umuntu nka Samandari kubera ikirago, muhe n'intama izoba ikwiye. umwami aravuga ati nibagende barondere intama nziza bayihe Samandari. Samandari ciyucisha bugufi ariyorosha, arasaba umwami iti mwami w'Uburundi no kwisabira ikintu kanyemerera. umwami ati mbwira. ati uwo kwemera ukasama ico ndaba. umwami arabitwega ko yarasanga amenyereye ko Samandari ari umutezi w'inkuru, mugabo aremera arasama. Samandari araraba mu kanwa k'umwami ati urakoze nyene inka n'imirima. umwami aratangara ati none nkoze iki? ariko uraraba iki mu kanwa kanje? Samandari ati nariko ndaraba ko wowe ufise indimi zibiri, ururimi rugaba inka rugakomora intama. umwami arafatwa n'isoni kumva yuko yamucishije mw'ijisho ry'ukuri, ategera yuko yagize nabi kuko ivyo yemeye atari vyo yashize mu ngiro. aca arahindura ati nibagende bakuronderere ikimasa ciza baguhe kuko nico nari narakwemereye. urumva nkaho kakajajuro urakumva ugatwenga, mugabo inyuma ugategera yuko ari uburyo bwo kumvisha yuko kugira indimi zibiri kutubaha ijambo wavuze bigutesha agaciro. saho gusa murazi n'ubundi bujajuro bwinshi kuri Samandari. yahagiriza umwami ko yamuririye imboga, yahagiriza umwami ko yamubegeye umutsima, aza kubwira umwami yuko ashaka kuzingazinga akadunda kiwe mu ngoro y'ibwami. bukeye kabiri jewe narambiwe no kuba mu nzu y'uwundi mugabo, ngira nturire akaduri kanje nigire. ni byinshi usanga bitwenza, ukivyumva ubwa mbere wobona umwengo ni ibintu vyo kujajura, kandi biba bikenewe yuko n'abantu batwenga, biba bikeneye ko abana badasinzira baguma bacangamutse, mugabo inyuma yo gutwenga bakabasigurira ukuri kuriyo. Maria Louise Sibazuri aranagira ico avuze ku bijanye n'imigani ivugwamwo ibikoko vyari biteye ubwoba, cane cane impyisi n'igisizi imwe. aha agashikiriza ko ivyo vyatuma abana bagira ico bubaha. ni nka kurya kandi bakoresha nk'ibisizi imwe. igisizi imwe kiza ari ikintu giteye ubwoba, kugira umwana amenye ko hari ibintu vyo gutinya. ntiyumvire ngo ibintu vyose birarekuwe, ntiyumvire ngo arashobora kwiyagamvya ahantu hose. kurya kubwira ati tinya ishamba uzorisangamo igisizi imwe, ushobora kurihurirayo na bwara bwa shishi. ati ntuyigenze umugoroba, bakerekana kera nk'umwana yagiye ku mugoroba agahwana n'ifyisi. ikintu cose nta kintu na kimwe mu Kirundi kihabereye ubusa. mu bintu vyerekeye nk'imigani n'ibitito nta gishito na kimwe kidafise ico gishaka kwigisha. gusa bagitita umwana ntaco ategera ubwo nyene, ariko buhoro buhoro uko aza arakura niko ategera vyinshi birimwo atari yategereye bwa mbere. arico gituma bavuga yuko kera mu Kirundi ntibashobora kuvuga ngo iki gitito ntibagica, ngo umwana yumva bavuga ati nibagice. niyaramuka ategereye ibirimwo nuko atazakira umwana azoba yakuze. atarakura naho azotegera ibireha n'aho areha. nico gituma bavuga ngo ntawe uca umugani umwana asinziriye. ahanini rero ico kiyago cahuza Serugo, Inarugo hamwe n'uruvyaro rwabo caba gitumbereye guha inyigisho abana bivanye n'igitsina cabo, gutyo ngo baze bakure bavyisunga. mbega none ico kiyago coba kigishoboka mu gihe ca none? hoba hari intambamyi zahe?
ibi nivyo tuzogarukako mu kiganiro kizokurikira. Ni hano rero duciye dusozerera ikiganiro cyo kuri no 30 ndamukiza umwaka wa 2026. Mwakoze mwebwe twari duteramanye, nibagiye kandi gukengurukira umutumire umwanditsi w'ibyese Maria Louise Sibazuri yamfashije kugitunganya. Emmanuel Ningeko nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye ndabifuriza ibihe byiza aho muherereye. Ikiganiro ako hambere imigenzo amayagwa n'indigo yabo hambere tubiragabana ako hambere. Arakoze Emmanuel Niyungeko. Nino ngaha nshuti n'abakunzi ba RPA amakuru twateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwabuteze yompi, bakoze n'abagenzanje bo mu ruganda wo kumenyesha amakuru bafashije gutorokanya ano makuru nariko ndabashikiriza. Ntibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi abashikira atagatutsi. Hervé Nuhire nariko ndabashikiriza, ndabikebanuye ndabifuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na gahwana.